twifatikanije n'isi yose mu guhimbaza breast cancer awareness ariyo muri Pink October, ariyo twise Pink October. No musi rero twifuje kubisharinga cyangwa kubisangiza kwipartaja n'abakolege abagenzi famille kugira tubasigurire ico kiza iyo ngwara ingene ifata ingene umuntu ashobora kuyipima wenyene ubwa mbere imbere yuko igera kure, surtout les filles nkuko twavyigishije kuba deja uri umukobwa uri à 90% kuri risque yuko ushobora kwandura iyo ngwara bitavuye gusa no mu miryango. Ico ndabahamagariye gukora ni kwisuzuma misi yose iyo muvuye nko maregle yanyu umunsi wa 4 cyangwa umunsi wa 5 mukisuzuma mukaraba ko amabere ni ikintu kiva ku mafacteur usanga mu miryango waranduye cankwe ugasanga na magene bituma ku mazina nitwa Dr Hezagira Bening, nkaba mva muri team yitwa GRC ariyo bitwa Jars of Love Community. Turi abaganga n'abandi bantu bose bifuza bafise umutima wo gufasha. Twagiye hamwe et puis turafise clinique ariyo yitwa Tayena ariyo naje mvamwo. Mu ma programme dusanzwe dukora muri Tayena turakurikiriza calendrier ya OMS. Ce mois d'octobre naho twifatikanije n'isi yose mu guhimbaza breast cancer awareness ariyo muri Pink October, ariyo twise Pink October. No musi rero twifuje kubisharinga cyangwa kubisangiza kwipartaja n'abakolege abagenzi famille kugira tubasigurire ico kiza iyo ngwara ingene ifata ingene umuntu ashobora kuyipima wenyene ubwa mbere imbere yuko igera kure, kuko twize turabona yuko c'est une maladie utandura nka kurya wandura grippe cyangwa wandura malaria. Ni ikintu kiva ku mafacteur usanga mu miryango waranduye cankwe ugasanga na magene bituma. Ego niyo ntumbero y'uno munsi, tukaba twabigishije twerekanye les symptômes ingene amasinye ya mbere ingene aza, ingene umuntu ashobora kuvyipima ari muhira, kuko ni question yo kwipima buhoro uri muhira uri à l'aise uri kuriraba ukisuzuma ukabona nimba habaye changement, ubanye changement ugaca wihutira kwa muganga ariho bacashobora kugufasha bagakora izindi examen zine un peu approfondi zirenze zijya uba wikoreye muhira, hama bihereye aho bakamenya ico bagushirako ari traitement cankwe ari impanuro baguha kugira umuntu ashoboye gukingira ubuzima, kubera ko toutefois ikintu kibaye à l'avance kibaye détecté à l'avance c'est facile kugira kibe traité. Durant ino session yacu uno munsi tuba twayise breakfast buffet aho inshuti zacu nyine baje et puis turatangura par petit déjeuner et puis twinjira muri programme y'umunsi aho twabisiguye, mais aussi dufise une invitée yahuye n'ico kibazo, umusurvivor yashoboye kugwa aratutemwanyira ingene yagwaye au début, ingene yavyifashemo, ingene yabonye iyo ngwara, ingene yivujije n'ubuzima bwakurikiye par après. Aranabeshuza ibintu byinshi, bavuga yuko umuntu afise cancer y'ibere atonsa ngo canke adashaka kuvyara. Yatubwiye ko ari umumama w'abana babiri, abahungu babiri beza, kandi yuko yanashoboye no konsa neza atakibazo, kandi ubuzima bwiwe atacahindutse uko yarari imbere niko akiri n'ubu, byose bigenda neza. Ibyo maze iminsi nigisha handi twese nkajewe par exemple iyo mvuye muri douche kenshi imbere ko ndiko ndisiga amavuta ndaje imbere y'ikiyo nkiraba bien nkisiga ndiko ndiraba hose nkanaba ko atakanye kari anormal kaje ari nyuma peut-être une fois dans semaine ndahindukira nko kuharaba sivyo, kuko urumva imibiri yacu it changes day on day sivyo. Hagere kuri siga muri douche tu peux masser tes seins mugabo genre kugira nkuko ubona tutumva yuko atakina kimwe yukukaduza ukuboko ugakoramwo yaseba n'ibyo hari niya. Umuntu amenya gute la différence entre iryo buye risanzwe twese dufise canke ako kantu gashasha? ukoze n'akantu nyene kakaburi wumva out of nowhere kandi ufyonze kaguma gatrana kandi ugafyonze ntiwabara na gato, mais kiya kiburi cyo mwibere ufyonza bucya kirabaza
twaronka n'indi témoignage d'une uwo dukorana nawe aratubwira ati biciye muri zino nyigisho nyene naronse narabonye akantu kadasanzwe kwa mama aho nyene namuravye ndavuga ati aha kantu bakatwigishije c'est de là yakabonye arabwira mama wiwe ati burya rero mu byo batwigishije aha kantu ndakubona ko ndabona yuko ari agasinye kamwe kalidinga kuri cancer naho ri bacaja kwa muganga baripima basanga cancer iracari hafi qui a été traité kandi ubu ameze neza kubariko baratwumviriza kubariko barakurikirana kino kiganiro ndabatumiriye surtout les filles nkuko twavyigishije kuba deja uri umukobwa uri à 90% uri 90% kuri risque yuko ushobora kwandura iyo ngwara bitavuye gusa no mu miryango ico hamagariye gukora ni kwisuzuma misi yose iyo muvuye nko maregle yanyu umunsi wa 4 cyangwa umunsi wa 5 mukisuzuma mukaraba ko amabere akimeze ata changement atampinduka atakantu kagahere kaje kwibere atakantu kagafosete kari kwibere atakintu na kimwe kiva mu mabere mubona nk'amalikide ikintu cyose kiri anormal mwihutire muje kwa muganga cyangwa iyo mwikoze ko atakantu mumva katari kahasanzwe usanzwe ubona ukihutira ukaja kwa muganga kuko detection ya mbere niyo nziza cyane gose niyo ilindiga gukira gusumba aho kuja kwitreta byamaze gushika kure. Siren Vibes TV.